duhere kure mu gitabo cyitwa Guharura 12 umurongo w'indwi n'umunani. Ndimwogenda uko mudatwaye ijambo mwaririmbye kandi Yesu abahezagire. Bwa bundi murazibika rero mugahengera umunsi mwene uyu mugaca muzizana. 12 umurongo w'indwi n'umunani. Mbatswe gusoma mu gitabo cyo Guharura, ndabona nazinguruye da. Umurongo w'indwi: ariko umusavyi wanje Mose siko bimeze, agamburuka mu rugo rwanje hose. Uwowe twama twivuganira akanwa ku kandi mfoboye ntafinze, kandi ishusho yanje je Uhoraho arayibona. None rero ni igiki catumye mwubahuka kunegura umusavyi wanje Mose? Hariya Yobu igice ca mbere umurongo w'indwi n'uw'umunani. Yobu igice ca mbere umurongo w'indwi n'uw'umunani. Handitse ngo Uhoraho abaza Satani atuvuye hehe? Satani yishura Uhoraho ati mvuye gukwiragira mu isi no kuyigendagendamwo. Uhoraho abaza Satani ati mbega witegereje umusavyi wanje Yobu yuko atawuhwanye nawe mu isi, ari umuntu atunganye w'umugororotsi anyubaha akitandukanya n'ikibi? Igice ca kabiri umurongo ugira kabiri no wa gatatu. Uhoraho abaza Satani atuvuye hehe? Satani yishura Uhoraho ati mvuye gukwiragira mu isi no kuyigendagendamwo. Uhoraho abaza Satani ati mbega witegereje umusavyi wanje Yobu yuko atawuhwanye nawe mu isi, ari umuntu atunganye w'umugororotsi anyubaha akitandukanya n'ikibi? Erega yakomeje ukugororoka kuya gushitsa n'ubu, naho wanteye kumugeseza ataco ndamuhoye. Vyakozwe n'intumwa 13 tuzoba duhejeje. Ivyakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 22. Imukuye ibahagurukiriza Dawidi kuba umwami wabo, imushingira intahe iti ndabonye Dawidi mwene Isayi umuntu ameze nk'uko umutima wanje ugomba, azokora ivyo ngomba vyose. Yesu nashimwe. Nayo majambo dusomye kandi aha ntidusubira gusoma kumbure kiretse umuntu avyirondereye. Tuvuganira ijambo rigufi rivuga ngo kuba ivyirato vy'Imana. Haleluya. Kubiki ivyirato vy'Imana ca ivyirato vya Yesu, ayo majambo namwe kuba ivyirato. Muraza kubona muri ya minota nababarira ndagerageza kutayirenza. Muraza kubona inyungu nta vy'ubuhombe tuza kwinjiramwo ubu. Inyungu y'abantu babaye ivyirato vy'Imana. Muko tuja mu nyungu mubanze muraba uru rugezo rw'abantu twasomye mubashire mu bice vyabo. Mose umutama canke umuntu ashaje nabo bari umutamakazi. Mugabo Yobu umuntu w'umugabo akiri muto afise abana n'ibihinda. Dawidi umwana muto ukiri muto. Mugiyo Mana yo mwijuru rero irashobora kuronka umuntu akabivyirato vyayo hataravye imyaka maze. Yesu nahabwa icubahiro. Uwo twasomye umutama Mose, mu nyungu Imana ubwa mbere iramwirata, iravuga ngo ariko umusavyi wanje Mose siko bimeze, sinkamwe n'ivyo vy'iwanyu. Amen. Irakwiye kunyirata nayo ikakwirata ivuga ngo siko bimeze. Nukuvuga ngo wewe ntumeze nk'abandi.
umusavyi wanje Mose siko bimeze. Kubera iki? Ayoboka, agamburuka. Iyi Bibiliya bahetse gusubira mvuga ngo agamburuka. Iyo mufise ayoboka mu rugo rwanje hose, kandi ishusho yanje arayizi. Ico nakuyemwo rero, mu gihe Imana itwirata iratuburanira. None niki cyatumye mwubahuka kunegura umusavyi wanje Mose? Iyo Imana vyashobotse ikatwirata, twebwe tukaba ivyirato vyayo, ntitwiburanira, iratuburanira. Ndakwivurije kuri uyu mugoroba wumvise amajambo menshi kuba ivyirato vy'Imana. Amen. Haleluya. Mu bandi bagore wewe uba ivyirato vy'Imana. Mu bagabo wewe uba ivyirato vy'Imana. Mu misore wowe uraho unyumva uba ivyirato vy'Imana. Umwige mu nyumva uba ivyirato vy'Imana. Natwebwe hano tuba ivyirato vy'Imana. Imana izotuburanira, kandi tuburanira tsinda. Haleluya. Uwa kabiri tubonye n'umugabo yitwa Yobu, nawe nyene Imana iramwirata. Iyo vyirato yoba bivyirato vy'Imana. Igikorwa ca Shetani ni ugukwiragira mu makaritiye. Uvuye hehe? Mvuye mw'isi no kwizunguruka no kwikwiragiramwo. None ko wakwiragiye ugasuzuma abantu, wabonye uko basa, yo wamubonye mbega asa n'abandi ateka, yo barisa. Haleluya. Yo bagize gute? Urakwiye kwisa, ntuse n'isi, ntuse n'abandi. Na Satani akabimenya. Satani yaramenye ngo Yobu abona kwiragiye ngo ndaba ndasanga adasa n'abandi. Wamwitegereje ingena nyubaha, akitandukanya n'ikibi, ingena gororotse. Ivyo asiguye mu nyuma aragaruka aramusubira. Ubwa mbere mu mubi ibintu, hanyuma kumagara amusubira. Imana iragaruka ati naho wanteye kumugeseza ataco ndamuhoye, wabanye n'ubu yakomeje kwa kugororoka kwewe. Haleluya. Naharara ubusa ntiyiba. Namaze imyaka myinshi atarubaka nacikira. Naho bamutuka ntabasubiza Yobu. Muri kazoza rero kubera ko Imana yamwiranse ka ivyirato vy'Imana, hariya muri kazoza 41:10 urasoma urabe. Ibi bintu byose tugenda turarengana, nitwa bivyirato vy'Imana izobidushumbusha kabiri. Urazosoma udoco bibona. Ndahejeje kuri Dawidi nawe. Dawidi umusore nawe yene Imana iravuga ngo nabonye muri bene Isayi umuntu umwe, umuhungu umwe yitwa Dawidi, ameze uko umutima wanje ugomba. Compo y'umugoroba tukamera uko Imana igomba. Yo tugendera, yo duhezagira, yo tweza, yo dukunda, yo duterura. Yavuze ngo tuzorira dusesa imvi. Igize gute? Haleluya. Nkubisi yo mvuka njambona mama wiwanje ndamufisa agenda mwenuko. Yarampetse ariko umuntu yo bakinshobora. Mugabo mwijuru. Twese dukoranye. Nabamwe bataha. Nabo kubundi bubwiriza. Nabo muri mission. Abantu bose bakijijwe. Imana iradushobora mu mugongo. Haleluya. Abavyeyi baracutsa ariko Imana nticutsa. Muri kazoza ka Dawidi
kubera ko Imana yamushingiye inta nivyo intege nga zaragenda ziramutera zikamukubita akagwa hasi akihana, kubita akagwa hasi agatungana. Ku nsozero agwana na Goliyati kandi aramunesha. Hariya mu nsozero asozerera kuba umwami wa Isirayeli. Niyo twaba ivyirato vyayo tuzosozerera kuja mu ijuru. Abumvise amajambo y'Imana mukayakira, Yesu abahezagire. Hari umuntu avuga ati ndagomba kuba ivyirato vy'Imana, ahagarara hari dusenge. Haleluya! Ndagomba kuba ivyirato vy'Imana. Utari ivyirato vy'Imana nagatukisha. Iyo umuntu singomba kuba gatukisha, ndagomba kuba ivyirato c'Imana. Hari cyo kubuza ngire senge, uraza kurengana bagusenge. Tuzavuga ngo yahamagarane kugenda, oya ngire senge. Mbere sije senga usenge mugenzi, ngusenge. Turagushimiye Mana data wa twese uri mu ijuru. Amen, haleluya. Amen, amen, amen. Tairaira, tuririraita, turirirairaita, turashairaita. Amen, amen. Amen. Nubu uracavuga, nubu uracashishikara kuvuga, kandi nubu uracakora, kandi nubu uracemera. Uracemera ku ishengero ryawe hari mwabizigirwa. Uremera ko abakozi bawe hari mwabizigirwa. Icyifuzo cyawe Mana, uragomba ko twese abakoraniye hano tubabizigirwa. Uragomba ko hamwe n'abatashe duhinduka dukaba ivyirato vyawe Mana, imbere ya Satani, imbere y'amageragezwa. Yesu Kristo, turasabye ngo umuntu wese ahagararanye nawe imbere y'ibibazo, akubera ivyirato, akubera ivyizigiro. Umuntu wese umuhe kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, turagushimiye. Igihe cyose uduhamagaye tukaza, uraducurira amajambo, uraturemesha, uragerekana kutwemera. Yesu mwiza. Amen, amen, amen. Haleluya. Yesu urakoze. Amen, amen, amen. Shengero ry'iki gihe turagusabye ngo ubushobozi bwawe bube muri twebwe, mwemu wawe yera abe muri twebwe, kugira ngo dushobore guhagarara twamange, maze nawe unezerwe nuko tukubereye ivyirato. Yesu urakoze, turagushimiye, turagukengurukiye. Shishikara guharira intege nke zacu. Amen, amen, amen. Tunezererwe kutwemera, tunezererwe kutwemeye, tunezererwe kudushingira intahe. Umunsi umwe. Amen, amen. Ngw'ibyo twizeye tuzobibona, ibyo twizigiye tuzobibona. Amen. Hallelujah. Amen. Taira taki taira. Izina rya Yesu Kristo, ibyo twakwizigiye ko Mana tuzobibona, wewe ntubesha. Kandi Mwami, turagushima ko wamudutegeye umugongo. Naba mu bibazo bikomeye waremeye kuduheka imbere ya Satani, ukadushira mu mugongo. Mwana wawe Yesu adushira mu gikiriza, umurwaniza aratubura. Tuba turacunguwe agakiza k'ibihe bidashira. Urakoze Mana,
turagushimiye ibihe nk'ibi wamubiduha, ibihe nk'ibi naho Satani atabigomba wamubiduha. Mwemego yamagobera imitima yacu kubyumva no kubyemera no kubibamwo. Urakoze. Handi byavuzwe ngo mw'ishengero ryawe ngo harimwe ibiryoshe, mw'ijambo ryawe harimwe ibiryoshe. Nibi waduteguriye, turagushimiye. Ubane natwe, ugumane natwe, utunezereze, uduhe kwezwa kugira ngo dushishikare kukwirata, nawe utubere ibyizigiro. Urakoze, turabisengeye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.